umva ukuri ntukagire izindi mana umbangikanya ni itegeko Imana yatanze. Imana yaremye itaremwe, yaremye ibyo tubona ibyo tudashobora kubona. Ni Imana ipfuha ishaka ko uwaremwe wese asenga uhoraho Imana yo mwijuru. Ntukagire izindi mana uyibangikanya. Kina gihe turimo hari ibigirwamana byinshi. Ibigirwamana tusenga ntabwo ari biheko gusa dusenga, ntabwo ari bishushanyo gusa dusenga, ariko ikintu cyose ubona wo kirutisha Imana. Nukuvuga ikintu cyose cyo tumuteshuka inzira y'Imana, Imana iri kwirasaba ni ikigirwamana. Abantu benshi bagize ubutunzi ibigirwamana, abana babo ibigirwamana, abagabo babo, akazi kabo, ubutunzi bwabo, ibintu bitandukanye babigize ibigirwamana. Kuburyo Imana ivuga ubwo butunzi, abavyeyi, abana, abagabo, abagenzi nabo bavuga, abagenzi bakagira ijambo rya mbere, Imana ikabura ijambo kandi rero ikwiye kugira ijambo. Umva ukuri, Yesu yaraciye umugani w'umusore yaratunze. Uwo musore yaragize amahirwe menshi cyane yuko yoba ingendanyi ya Kristo, ariko yarafise ubutunzi bukomeye. Uwo musore kubigaragarira amaso ntabwo yari yarigeze akora ikintu cyitwa ngo icaha kitusoma kigengwa n'amategeko 10 dusoma mu itanguriro muri kuva yo 20. Ariko Yesu amaze kumubwira ati heba ubwo butunzi bwawe ute hasi ico kigirwamana ufasha abakene maze ugwinikire. Uwo musore yabumbatiriye uwo musozi w'ikigirwamana cy'ubutunzi, yemera guheba Yesu, ariko asegura abumbatira ubukigirwamana cy'ubutunzi. Abayibujije amahirwe yanyuma. None ndakubwira ngo ntukagire izindi mana umbangikanya. Ubu mu madini menshi barasenga, abayisilamu barasenga, nagira ndabibutse y'ikigirwamana Allah basenga. Ntabwo ari Imana rurema, ahubwo ni kimwe mu byahoze ari bigirwamana byari mu rusengero musigiti Muhammad yaguze akiwugura gifiswe n'abandi bapagani. Cari kimwe mu bigirwamana bishika 300 byarimo, maze Allah kikabigishefu c'ivyo bigirwamana. Muhammad amaze kuyikigura ico kigirwamana Allah cagumye mu bigirwamana 3 bikomeye dusanga mu musigiti w'abayisilamu. Ukwezi, izuba na gwarubuye gwirabura, Allah naco ikaguma ari gishefu. Noneho umuyisilamu agisenga ico, ndamubwiye ngo ico ni kigirwamana, ntukagira kigirwamana ubengikanya n'uhoraho. Abandi bagitwango n'abakristo bemera Yesu nabo bafise ibigirwamana basenga bazi ngo ariko basenga uhoraho. Imana yatanze amategeko 10 nta na rimwe rivuyemo. Igihe cyose usenga hari amategeko wakuyemo, canke hari wiyongereyeko, canke hari yindi migenzo ukora itari muri Bibiliya. Iyo Mana uri kurakorera ntabwo ari Imana uhoraho, kuko uhoraho yarishiriye amategeko agenga abamusenga bakamukunda n'ubwami bwiwe. Ubwami rero bigengwa n'abandi mategeko wafasha y'Imana ukagabanya, ibindi ukongeramwo, iyindi migenzo ugashiramwo ngo niko bonezereza Imana. Ni yindi Imana atari uhora kuri kurasenga. Ico naco ni kigirwamana. Umva kuri noneho, gendera kuri Bibiliya. Bibiliya niyo nzira twahawe mu kuza kubisoma muri Zaburi 119 umurongo w'ijana na 5 no hatwereka yuko Bibiliya niryo tararyonyene rimurikira ibirenge vyacu, niryo tararyonyene ritwereka ko turi mukuri nuko tutari mukuri. Umve noneho, ntukagire izindi mana ubagikanya uhoraho. Umva ukuri.